igihe watogwa igitega watogwa Bujumbura wiyumva gute mbega wiyumva kuri mwiza kubarusha Yego uvuze ngo ni byiza kubarusha wishimye bon c'est pas que je nibaza ko niyumva ko umuntu afitiwe yagiriwe ubuntu bwinshi yagiriwe amashance menshi kuko umugenda muri amahiganwa urabona abantu bagukurikirana abantu bagutera intege ubwo kwisi numva nkunzwe kandi kumva uri mwiza kumva ukunzwe n'abantu nabyo ufise abantu ufise ibintu nibaza yuko ikintu cya mbere cyangiwe ni kubona support y'abantu inyuma yawe. none misi ku bwawe ubwiza ni iki umukobwa mwiza ameze gute ateye ate ubwiza ni kwiyemera nta muntu wewe niba uvuga mu hari abakobwa babivuga abakobwa babivuga iyo rero ni wewe uba wiyica kuko nibaza yuko ari kwiyemera muri wowe umuntu wese ni mwiza muri we twese twari mu ishusho ry'Imana rero ça reste avoir comment toi wiyakira comment tu t'assumes wewe rero nibibwira ati moi je suis belle je suis beau uri umuhungu nta muntu n'umwe uzaguhariza ko wewe ni wewe. Morning Burundi Uburundi burakeye. Turabahaye bwakeye bakunzi ba Morning Burundi turi kumwe uno munsi n'umutumire adasanzwe musanzwe mumumenyereye ku marezo sosiyo n'ahandi hatandukanye ni Miss akaba asanzwe ari Miss Ngoma 2020 akaba na Premier Dauphine wa Miss Burundi 2023 ni Beranje Edisanga Birano uno munsi yaduteye iteka hano muri Morning Burundi tumwakire Miss karibu sana. Merci. Mumeze neza? Nani Ego hano kuri Morning Burundi turanezerewe no kubakira cyane gose. Hanyuma ikibazo ca mbere nkeneye kumenya ubuzima bwa Miss Burundi yari muhira nk'umunsi wa Miss Burundi ugerageje kushematiza umunsi wa Miss Burundi umeze gute? Ari muhira? Yego. Bon. Jewe Belange ari Miss Première Dauphine. Nibaza yuko bana n'ivyo mba ndiko ndakora umunyeshuri donc iyo kenshi mbagenda ku ishuri hama après mbandanya n'amaprograme ariko umunsi avariation umunsi amisi mbandaha amisi mbandi ahandi hantu gasino je suis concentrée ku mashuri ariko tuzosanga mu gatondo ku ishuri après niho bihinduka. Okay ntibihora bishika nyene ako kantu k'ubumisi ugasanga uri nko ku ishuri birakubangamira femme nyene wabaye musara. Ipo gutandukanya navuga personnalité yawe ko kumenya yuko aho uri muri uyu ahandi muri uyu ko bitaza affecta uri n'ingene abantu bakwaporta shatse kuvuga ngo ngira abagenzi bagutiye donc kuri kwishuri bien sûr kubona titre n'abusino Okay hanyuma hariho itandukaniro riri hagati y'ubuzima bw'iwawe imbere yuko uba Miss n'ubuzima bw'uno munsi ubwo buzima ugereranije butandukaniye he uko wari ubayeho nuko ubayeho no munsi? Alors moi nibaza yuko biratandukanye cyane parce que natanguye experience y'abaminsi nk'izo secondaire donc ubuzima bwanje abo Miss nari umunyeshuri muri secondaire amaze même si national de ma carrière après, on va être à travers les jours, il y a comme Kirundi et tout, on a un sens. Donc, il y a beaucoup plus de jours, il y a Kirundi, notre petite activité, pour faire la gente. Ma mère de secondaire, je peux dire que je suis non, j'ai des responsabilités. Ko ubaye serukizwa abandi bakora gukora baba bagutumira ahantu bakeneye kubona umwigeme aserukiye abandi donc uba obligé kuba mature no kumenya gutunganya imigambi yawe kumenya guseruka aho bagutumiye kumenya gukorana nabo bakuze kuri wewe bakuriye kubaha itu donc nibaze yuko c'est beaucoup plus kuba mature kuko wari umeze ayo responsabilité urose. Kandi wewe rero aho utandukaniye n'abamisi bamwe umugambi wawe twagiye tuwubona witabira ibikorwa byinshi ukoranya abantu wo tubwira muri make umugambi wawe ugeze he? Alors umugambi wanjye wari werekeye gushinga ibidukikije wari witwa Petit Pusa kugira ngo igitega yitwa Gitega Pusa Alors wabaye bikurikiranwe n'imisi ngoma j'avais commencé à m'activité kuko c'était beaucoup plus
intéresser les jeunes yo nabo bafise uruhara mu gukingira ibidukikije. J'ai fait des sensibilisations kuri école d'excellence Gitega, twaragize des plantations d'arbres, yari activité y'amaplantation d'arbres muri commune Giheta, école y'Ubutari Giheta, hariho na après je ndaza muri Miss Burundi kuko byari biri un peu parallèle imyaka rero ho twaciye babikwaho nayo muri plateforme nini nibera kuronka ama opportunité manini ama forme menshi nshobore gushira hejuru umugambi wanje. Naho rero twashoboye kugira ama collecte de déchets na biri kumwe na caravane Gitega hamwe na collecte y'amayasante kimwe na Katia na social media twari kumwe n'abanyeshuri kuri Tujenga Africa Foundation mu gihusha, mais également naratewe iteka ryo participer mu ma activité y'environnement ateguwe n'abandi bajene hariho Miss Fete kumwe Miss Burundi ariyo yateguye igika. J'étais parmi les panélistes, yari chance yanje yo kubandanya sensibilisation y'umugambi wanje muri iyo débat yari yateguye, mais également j'ai pu participer à ma initiative j'adore Nziza azi cyane mu byo akora yateguye, donc c'est beaucoup plus ça, mais birahera ndacakora ibindi cyashaka simwanya n'imisi bagomba batora abandi nzi umugambi wanje utaraba ngo batoye abandi zo kubandanya buke kasosi ndabikora ngo abantu bambone ndabikora kwanda bikunda hama nibaze yuko beaucoup plus j'aurais aimé gukora byinshi mugabo fatanije n'ubuzima bwanje busanzwe kuko ariho Miss na Belange umwanya nayo responsabilité yanjye y'ubuzima bijyanye gukora byinshi ndetse no kuronka ama formation nubwo mapa yo gukora ibikorwa ugasino ndacabandanya buke kandi gushika kanyuma numvise yuko muna rêve yanje mu byo byakora yabaye atante birumvikana cyane yuko ukunda ibintu bijanye na environnement. Iyo idea yakujemo gute kugira ukunde gukingira ibidukikije no gusukura ibisagara? Nibaze ko byatanguranye na Miss Gitega sinowesha nari umuntu asanzwe vraiment antuka guta ikintu mwibarabara nibaze ko naje nabikoze avant kuja muri Miss hama kwa batubwira tezo n'imisi umugambi rero mu one nisanze mwaswa isanga nini nisanze natuye umugambi wa protection de l'environnement naturellement atako navyumviriye ngo nzokora muri secteur y'abaye naturel hama dukomeje na recherche na nuko Burundi deja busaba nibaze yuko to yaba jeune ariyo nini soma abandi hama kandi mugani natwebwe tiyetesa kana n'environnement bivuze ikintu cyo gukingira ibidukikije directement ikintu kiza mu mutwe umuntu akuzi n'abapapa bo kwiraba n'abamama bacu bo kwiraba sino n'aba élèves en tout cas na initiative nash avant nous bariko baraza bakora et donc j'étais iyo idée pourquoi pas prendre la projet yo kwajisa iyo abo bantu benshi dufise mu Burundi abari bo bakingira ibidukikije bo bakundisha abandi comme ça bari atunini novuga quelque chose en avance cacu tutuma dutera imbere cyane mu guteza imbere ibidukikije kandi tugira impamvu tugira abana kugira no kugero atamuntu agifise iyo ngwara rero sisi twayibona kwigisha umuntu n'umwana sico kintu cigisha umuntu akuze igiti kigororwa kikiri gito exactement mu ngera gutya ama nanje ko murabona yuko ariko nari imeze ndetse n'abagenzi banje kayema niko bameze rero tugerageze je n'umujene kandi bajene sa message zo nyaruka gutangwa kandi mu papa yibwiye umwana donc naho byahereye. Okay, kandi felicitation intara ya Gitega muri Miss Burundi uyu mwaka yaraserukiwe cyane gose cyane. Abiga bivuze iki kuri mwebwe? Abivuze iki kubona Igitega baritabiriye kuko twarumvise yuko izindi ntara zo hagati mu gihugu ntibitabiriye ubwa Gitega hari y'abarenga 30. Birasika Gitega kuko Gitega bije ko byekana yuko abiga muri Gitega ndetse ababyeyi n'abantu bose Gitega batanguye kubona agaciro kayo mahigana kuko benshi bagira bagenda kwitoza ko bataramenya cyane objectif yo competition kandi iyo competition ije guteza imbere ubwige kwerekana ko ashoboye hama aberene n'akarero abandi donc wewe urinze ugenda siko komera mabonye nawe ko ushoboye kandi yuko ushobora kurahera abandi mba rero twarose baje siko dufite abakobwa benshi bashoboye kandi biyemera donc niteka
uyu mwaka ubona intara ya Gitega ifise amahirwe yo gutora Miss. N'ubu niko bizogenda. Aha, katuzobira. Hanyuma uyu munsi nyene kuri aba bakobwa benshi bariko baraza muri Miss Burundi. Nk'umuntu yahaciye warahiganura uratsinda muri Miss Ngoma, ariko kandi uba n'uwa kabiri muri Miss Burundi 2023. Niye mpanuro woha umukobwa cyane cyane abuyu wanyu nyene Igitega kugira ngo bazotsinde? Nobaha impanuro kugira ngo ndetse abacunga abantu nuko nimba barashoboye kugira izuhaje yo kugenda kwitoza ni intsinzi kuri rero bamenye yuko ni competition nini kuba ugiye kwitoza bakagutora ugapasa n'ibindi abansisi n'ubu bagiye ko barashoboye kwiyandikisha bamenye kubikoresha bamenye kubishyira muri avantage yabo kuko umaze kujamo ugatorwa muri bajya abansisi umaze kwitwa Miss iyo competition isaba avantage menshi kugira imiryango myinshi rero umenya kubikoresha ko wamaze gutsinda si benshi bagiye kuhaje kuko n'abakobwa benshi mu Burundi beza kandi boshobora kujya mu magana cyangwa bakiyandikisha. Rero wewe nimba wagira ubwo buntu kwiyemera ese ko haje kugenda menya ubunyene watsinze ni intsinzi ya mbere umenya kubikoresha amakopganye seke ugenda ubikunda ugenda uzi icyo ushaka kuba ntugende juste ko ugende Miss Burundi ugende ugaciye muri Miss Burundi kubera ashaka kubiki ndafise icapo canje ya Miss Burundi kuko nubwo utotorwa muri Miss ko nta family ihari uwe waje uzi visa yawe uzomenya gukoresha rero ayo ma opportunity Miss Burundi yaguhaye kuko ni competition kugira ngo visa yawe imana isutatongwe ushobore kuba advance. Erega nyene ico nico nagomba kubaza c'akabanga nyene formire nk'umuntu yatsinze Igitega agatsinda ni Bujumbura kandi mwari benshi ibanga ririmwo y'umuntu atsinda aba yasumbije abandi mu bwiza n'umugambi niki biraze yuko nta famille y'Imana twajewe mfatiye experience yanje afmesi ya Miss baby America bose bari barakoze kwiga yabo baramaze gutangura donc bose bari ngasa aho savoir comment umenya guselinga umugambi wawe umenya kubereka si ushobora exactement gukora après Miss Burundi hama nabo bagaca bakwizera rero baza yuko ari iyo image ngo gerageza gucapa bari muri iryo higanwa babereka ati naje muri Miss Burundi nzi ico njemo kandi ndabishoboye kuko hama nkeka uberetse bakabibona bazogutora. Erega benshi baba bibaza yuko Miss yaba ari we afise ubwiza kurusha abandi, hari igihe baraba nk'umuntu akaraba kikompara ku wundi akavuga ati JS nojayo. Hajya nyene Miss mu bisanzwe nurusha ubwiza abandi nurusha umugamba abandi Miss yabasumzika abandi. Je nibaza yuko c'est pas ko abasumzika ubwiza abandi kuko nabivuze abakobwa b'Uburundi beza ni baje mugabo ubaje kwitoza asubije kuhaje byawundi hari benshi beza babishaka mbarakaza rero bazaye ko Miss Burundi abari warushije kuhaje abandi kandi abari warushije kwerekana yuko azoshobora kwica gucapa n'igeno muserukizo w'abandi bashaka gusoma abandi ba candidates bari ko n'uwagiriwe amahirwe byose ariko nyene abantu iyo babonye Miss abumva umukobwa mwiza hana bavuga bariko barapropose izina yo kwitwa muri bamwite sumba bose ko ari wasunze ubwiza abandi. Igihe watogwa Igitega watogwa Bujumbura wiyumva gute mbega wiyumva kuri mwiza kubarusha? Rego ubize ngo niza kubarusha wishimye bon c'est pas que je nibaza ko niyumva ko umuntu afitiwe yagiriwe ubuntu bwinshi amashu yagiriwe amashance menshi kuko umugenda muri amahiganwa abona abantu bagukurikirana abantu bagutera intege ubwo kwisi numva nkunzwe kandi kumva uri mwiza kumva ukunzwe n'abantu nabyo ufise abantu ufise ibintu nibaza yuko ikintu cya mbere cangiwe ni kubona support y'abantu inyuma yawe. None Miss ku bwawe ubwiza ni iki? Umukobwa mwiza ameze gute ateye ate? Ubwiza ni kwiyemera nta muntu wewe niba uvuga mu hari abakobwa babivuga abakobwa babivuga iyo rero ni wewe uba wiyica kuko nibaza yuko ari kwemera muri wowe umuntu wese ni mwiza muri we twese twari mu ishusho
ry'Imana rero ça reste à voir comment toi wiyakira comment tu t'assumes wewe rero nibwira ati moi je suis belle je suis beau uri umuhungu nta muntu n'umwe uzaguhariza ko wewe ni wewe rero menya kudegaja iyo bote wiyumvamwo indani yiwawe c'est pas kuri utegereza kurindira umuntu akubwira ngo uri mwiza kubera ngo uri mwiza wewe nyene wewe ubwawe birimo ko tuye belle tuye beau n'abantu bazobona ce que tu reflètes ko abantu babona ce que tu reflètes indani yiwawe rero nta muntu muba baba c'est juste ko wewe uba wumva uri mubi hama uvyiyumvisemwo abantu nibyo bazobona mugashi no twese turi beza kandi nawe ukwiye kuva kuri mwiza hama reflex abakobwa mugabo izo complexe nibaza yuko zirimo mu vyabujije bamwe kwiyandikisha twarumvise abateguye Miss Burundi uyu mwaka bavuga yuko mu ntara hagati basanze batiyandikisha babajije bagaca bababwira yuko abavyeyi bamwe bishizemwo Miss Burundi nayo bamwe bakiyumvira ko ari y'abanyamuji abandi nyene bakagira nka complexe yuko ari y'abakobwa bishima badafise indero nk'abo mu mashengero bagaca babuza kujayo abo bantu bobo none ubabwira iki image itari yo cyane ko competition Miss Burundi yo guteza imbere umwigeme imuhe platform ashobora kwerekana ko nabo ashoboye kandi akabera exemple abandi bari inyuma yiwe babone ko nabo bafite baterera yaba mu buzima bwabo mu buzima bw'ababyeyi babo mu kamere yabo mu buzima bw'igihugu rero niyo objective ya Miss Burundi abe na image y'igihugu hama nta standard ya beauty ihari kuko wowe uzi bwa ko ari mwiza siwe ujya wenda azobona ko ari mwiza rero nta muntu n'umwe nta bantu nawe bazohuza ku buryo bwiza atari wewe nyene uvuga ati jewe kuri jewe ni niraho nije ndi mwiza ndakumiriza abiyu ubundi ko abiyuye nizose ni mu Burundi bavuga ngo ubwo n'ubwibone ntibibuka wa mugani cya gisomwa twahora dusoma cy'umusambi mu tukiri muri primaire ngo umusambi ngo yibona ngo yuko ari mwiza ngo abarundi rero barafise uwo muco ko babuze umukobwa kubona ko ari mwiza icyo nashaka kuvuga c'est que ni ikintu kidebatable c'est nka en plus ndabye ko ari deux uzovyemera urya zovyemera uganje rubwiye ati burya mukobwa ni mwiza urashaka kubyemera burya ntabyemera mugabo wewe nta avyiyemeje wewe ntuzoza kumuhariza kuko ntiyavi yiwe niwavyumva bagico yoga ikintu umuntu umwe wese agira avi yiwe akenda kumviriza ikintu cy'undi muntu hama c'est pas que ça y'abasirimu twari turi kumwe twisigaye tungana twisigaye turi bamwe pe hama nta kindi vraiment ukwiye kubareka kuko ni platform nziza cyane igufasha yo gukura mu mutwe yo kuva muri zone de confort yawe yo kuguha ama-opportunité mashi yaba mu migambi yawe yaba mu buzima bwawe busanzwe kumenyana n'abandi bantu kugira abagenzi benshi bazogira akamaro mu buzima bwawe yuko deja ubunye kuko kwisi abantu bahejeje baca bironderera akazi yetu abo biraguha ama-chance nashi yo kuha ama-opportunité yo kwikorera nawe no munsi rero hariho n'abandi bantu bagira complexe nyene bakabwira abantu yuko Miss nta kamaro ifise donc umukobwa agiyemwo nta kizomufasha twavuga yuko ku bwawe umaze kubona ko aya mahiganwa afise akamaro kwasa akamaro kanini cyane rwose jewe ndabwire kuri jewe onto kabyaranye buri imiryango myinshi rwose ntari gushikako ndi wa mukobwa yarageze amashuri byarampaye kunyeka ko nshoboye kunyama kuva muri iyo ndumva yanjye ko deja nirazi ko nari mu buntu mbere bari timide donc deja Miss Burundi yanyigije platine kumenya ipfuri parce que même si ubona après bikurikira avant la compétition ama avantage abahari muri y'amakare byo gukana hariho ama science ma développement moral abaho nene yo kugurura no kuga ubwenga abakobwa baba bari muri amahigano kwerekana ico bamaze ico bari agaciro kabo uko ngena ku gaciro kabo rero bashobora gusangiza abandi atravers ayo maproje baba bazanye bien à travers ibindi bintu byinshi bazokora après igana ndetse no muri uwo mwanya bari mu igana rero ni wasiperi ni igano ikenewe cyane kuko turi mu gihugu nige mataraje imbere cyane rwose turakeneye rero ayo ma competition yumvisha
abigeme ko bamaze ikintu ko bazi ubwenge ko bafise uruhara runini mu kibano cabo mu gihugu cabo hama abe example ku bandi bari inyuma ko niyabona ujya yateye imbere nawe azomenya yuko amaze ikintu nawe ashobore kubikora intego kenewe cane rwose ni kino gihugu. Urumva yuko ari amahiganwa akomeye kandi Miss yaba ari n'umuntu abantu bose bazi bafata nk'akarorero. Uno munsi nibaza yuko ari navyo riko bituma abakobwa benshi bariko barahurumbira Miss Burundi yiyandikijemo abakobwa au départ barenga 100. Mubona mu by'ukuri Miss Burundi yashigikiwe bikwiye. Hariho n'abaca bavuga ngo niyo bashigikira ujya yabaye uwambere. Mugabo mubona babashigikira bikwiye canke hari ico bakwiye kongerezaho kugwi. Yesu twashaka ko bongereza ko bavuga no mu rubanza ntanumviza amajambo barashimira ukana mugabo gaca bongeza. Urumva twese nibyo dusaba amélioration kuko hariho uburyo ushikirwa bigatuma atera imbere cyane accompagnement après compétition kubera ngo ashobora gukora umugambi we neza ata ntambamye agiriwe yaba z'uburyo yaba za partenaire yaba zanamufasha mu madepartement atandukanye ya projet baba ariko arakora bakibaza yuko habaye nibaza ko babikoze neza ko bavye ko bazoramura kwikana kebuke nibaza yuko habaye kwikana kebuke ubuzima bwiwe projet yiwe azoba ari réussite yego. Hanyuma mu buzima ababigeme batsinda canke badatsinda kuko hahiganwa benshi ariko hagatsinda bake, ariko mu buzima ni gute ababigeme bokora ku buryo nabo abo badacika intege mu buzima baguma batsinda? Nibaze yuko ikintu ca mbere cece nafashije uno mwaka ni kutabona ibya eshek binovuga kubuta nka twebwe muri Miss Burundi atogwa bane baje batatu rero babone yuko ari eshek babone juste yuko ari bamaze gutsinda bagishika muri finale bakija muri Miss Burundi ari byakunze amabo deja bafise na chance gusubira guhiganwa mu bindi competition. Ubone rero ari nka orientation bose barabatsinda guhiganwa n'ibindi gute n'icyatumye ntaba muri bajya bane kugira ngo competition ikurikira bazi bagende biteguye cyane gusura. Hama ndasuye kubivuga kije muri Miss Burundi bamaze gutsinda kandi kitwa Miss bamaze gutsinda uzododora ahantu henshi babwiriti ejo bazaba certificat ikintu kiza cyane uzododora ahantu henshi ufise ikintu ushaka gushika ko babwira ati je nanjye muri Miss Burundi nashaka ibinini bashaka gufata mu mugongo isi yuko abantu bose bashaka ko gukorwa gatera imbere bazogufasha cyane. Rero nta numwe aba yatsinzwe c'est juste bya réussite visuelle finale sino inside yuwawe cyangwa ya competition ishika muri Miss Burundi bamaze gutsinda. Hanyuma abo badatsinda tuje kuri abo badatsinda naho we watsinze ubwo buzima atabutse uvuze yuko bose baba batsinze ariko imigambi yabo ari abo baba bumva yuko biteze yuko igiye migambi zoshigikirwa gace usanga imigambi myinshi twumvise muri Miss Burundi ntiranguwe hoko iki kugira umugambi wa Miss ubandanye utatowe n'uwatowe bose. Nibaze yuko watowe niyo suivi nibaze ko kenshi ama problem bahura ari financement ndetse n'umuntu abakurikirana ati ko baba kenshi bari abakobwa bashasha batamenyereye iyo monde y'amaproje akaba umuntu aguma bakurikirana ati bigenda kunuku ubereye icapa abandi kandi aproje yawe réussite ko nibaze yuko dushaka pressure cyane ko byo yatowe n'abandi bamenye amaproje abaproje yabo apeliwe rero bana bose na wawagiye nibaze yuko ari iyo suivi muri bato hama kubatatsinze nabo nidushaka yo kubandanya kuko gitatowe kurema kenshi bashaka biraheze kambandanyiriza usanzwe mugaye wowe ufise muri wewe iyo sentiment yuko nagiye muri Miss Burundi ikintu kinini shaka kugibyaza umusaruro niyo shaka rero wowe ushaka ufise muri wewe nibaza yuko yo bari yo play bituma imigambi yabo imbere mukaguma muyibona na platform organisation Miss Burundi bakusta peut-être canke nawe nyine bakurikirana baje kudodora bakabafasha ko bamaze kugenda muri Miss Burundi nk'abakandidati nibaza ariho imigambi yabo kwa muyibona. Uno munsi uramaze igihe kitari gito wambaye ikamba rya Miss ariko hariho abandi bariko baraza niyihe migambi Miss yafise inyuma yibi nko mu myaka 5 wibona hehe?
Alors, hari indi migambi nakoze itarijanye na environnement aho umugambi twakoranye n'abanyeshuri n'utujenti abana nyine nabyo ko twakoranye yo gufasha abana bitwa ejo ni heza dufasha abana sisitoro bw'aba batwaje two mu bwakira nuko nyene basangwa butaka biga amashuri turabaha ibikoresho by'ishuri ashaka santé scolaire mu twahereye ingozi mugabo dushaka kubandanya n'andi ma province yo mu Burundi twagure umugambi également twakoranye na Morning Burundi na Worship Again muri byo nyine byo gufasha abantu rero nibaze ko après dans 5 ans nibona naheje amashuri yanje ya kaminuza biko ndakoresha ibyo nize mu kwiteza imbere uteza imbere umuryango n'igihugu mais également nayo ma projet yacu yashoboye kuja au niveau national bose bafise accès à l'éducation kuko nibaze yuko ariyo clé ya réussite y'Uburundi kubona population yayo yose iri éduquée yego ibyo nifuza nico kibazo ca nyuma nari mfise ariko uburyo cishuye bitumye nibaza ikindi kibazo utigeze uvuga ivyo guhiganwa mu yandi mahiganwa mpuzamakungu userukira Burundi peut-être yuko arama mato kuri je ko focalize beaucoup plus sur les études nibaza yuko mugabo ngira ubuhigwe nzoserukira Burundi neza zagende nizoba proud y'uwanje niyumviriye ati uwo progreta yuko wo gusubiza inyuma utosubira gufata shwa yo kuja muri Miss Burundi neza nogenda cyane tubashimire cyane rero ko mwaduhaye kino kiganiro kuri Morning Burundi sinzi ko hari ico mwoshikiriza ababigeme bose bari mu nzira yo guhiganwa muri Miss Burundi kugira ngo turangize yambe ni fesitasa muri bake 105 ku bakobwa bose kubereka nombre y'abakobwa bari mu Burundi mu tubona bona yuko baramaze gutsinda rero mwagize courage yo kwiyandikisha félicitations déjà je kwijere vraiment muri courageuse cyane iyo ni ikintu mukwiye kwiyumva ama ikindi naco ni muze mugire imana muri competition imigambi mufise mushaka gutwara muri competition mugende neza même si mutazotorwa zotogumye muze muyikore muze muronka abantu benshi babashigikira hama twinga kwa tubone ibyo mutuzaniye tubirindiranye igishika cinshi kandi turazi ko mutuzaniye ibintu byiza cyane donc ni bonne chance muri competition muze mumenye gukoresha iyo chance muronse kandi biziba bizana ibintu byinshi abantu ibintu byose succès yes bakwanga merci beaucoup Morning Burundi, Uburundi burakeye.